Caratuvyaye, kiraraturera, numutima wa Africa, Uburundi bwanyaburanga, igihugu cakahise cisangije, canyuze muri vyinshi kandi kibona vyinshi, nubundi kikaba kigihagaze. Uburundi Uburundi Uburundi, wowe ragi ryabasokuru. Uburundi, igihugu kimwe mubigize ibihugu 54 vya Afrika, igihugu c'abantu miliyoni 14 mu karere k'ibiyaga binini mu buseruko bwa Afrika, kw'isoko ry'uruzi kabuhariwe Nile n'ikiyaga rutura Tanganyika. Mbe iki gihugu cabayeho gute? Iki gihugu catanguye kubaho ryari? Iri zina Burundi risigura iki? Ese abanyaburayi ba mbere bahunyoye ku butaka bw'Uburundi ryari? Ese amoko agize Uburundi yaje akomoka he? N'abahe bami bahanze Uburundi? Menya vyinshi utamenye, ivyo utigeze ubwirwa ngo bikunyure mu matwi na rimwe ku gihugu c'u Burundi. Jewe nkuko bisanzwe ndi Seti, iyi ikaba Omega Mind. Muhawe ikaze. Uburundi, izina rikomoka ku ijambo Urundi, bisigura uko nyene Urundi. Another one. Abakoroni b'ababirigi barutwarana n'u Rwanda bakavyita vyompi Rwanda Urundi. Mu nyuma bahavuye bongera ku rudome B. Icabaye ari Urundi gihinduka Burundi. N'uwabaye ari Usumbura uhinduka Bujumbura. Reka ndibatware kera cane, imyaka irenga igihumbi iheze. Igihugu citwa Uburundi ubu cabamwe basangwa butaka gusa, indigenous people, babahigi, babakoranya, the hunter gatherers, bari mu bwoko bw'abatwa bubu. Aba nibo basangwa butaka b'u Burundi. Kuva mu kinjana ca 11 neza imyaka igera mu gihumbi n'iyindi mike yiheze, abarimyi b'ababantu baje bamanuka bavuye mu burengero, baje bisuka ku bwinshi batura mu gihugu c'u Burundi. Aba vyarabananiye kwiyunga ngo bagire ubwami canke igihugu kimwe. Imyaka irenga amajana yose, imyaka irenga amajana yaraheze, gushika bungere nabo baje baturutse mu burengero n'amasho yabo. Aba baje ku bwinshi basanga yabo bo basangwa butaka, eka mbere nabo barimyi vyarabananiye kwiyunga ngo bagire ubwami. Bo batanguye kwiyunga mu tugwitugwi, small kingdoms. Abahinga mu KAHISE bavuga ko abo bungere boba baje bakomoka cane mu ihembe rya Afrika. Aha naho hoba hari hateye imbere gato gusumba aho bo barimyi baje bava. Abo bungere b'amasho bidatevye batanguye kwifatanya nabo bahasanze. Ntabwo bagwanye canke ngo bagiranire nabi, ahubwo baricaye babana nabo mu mahoro n'ituze. Bivugwa ko abo barimyi ari bu bwoko bw'abahutu bukomokako, hama abo bungere ubwoko bw'abatutsi, hama abo basangwa butaka bakaba batwa. Hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 675 n'igihumbi kimwe n'amajana 705, imyaka hafi amajana 350 iheze, umuganwa Ntare Kivimira Savuyimba Semuganza Shamba Rushatsi Cambara Ntama aba mu muryango w'abantwero, umwana w'ikinege wa Inanjo Nati, aba umwami wa mbere w'Uburundi. Umwami Ntare wa mbere yegeranije abantu atari bake n'utugwitugwi tumwe na tumwe atugira igihugu kimwe. Ashiraho sentare yo gucira imanza abagiranye amatati, cane hagati y'abakuru bama mu matati y'urudaca. Nta byinshi bizwi ko uyu mwami w'igitangaza, gusa hari bike vyavuzwe ku mamuko yiwe n'uwo yariwe. Nk'imigenzo ya Kanyaru traditions ivuga ko umuryango w'abantwero ntarakomokamwo woba ufise isano cane n'umuryango w'abami batwara u Rwanda, kandi ko yoba yaje i Burundi aturutse Rwanda. Ingendo y'abankoma Seko ivuga ko uyu muryango w'abatanguje ubwami bw'u Burundi woba wari mu bwoko bw'abahutu, kandi ko waje uturutse Ibuha muri Kigoma y'ubu gushika Inkoma imbere yuko ushika i Burundi. Vyaravuzwe kandi ko uyu muryango w'abaganwa ko woba wakomotse ku muryango w'abahima babungere
baje baturutse mu majepfo ya Ethiopia. Bitandukanye n'ivyo benshi twagiye tubwirwa, abami b'abantare begeranije utugwitugwi mu gihe atari gito batugira ubwami bumwe. Mu gihe c'imyaka atari mike uyu muryango w'abatware wagiye witandukanya n'iyindi miryango, yaba y'abahutu canke y'abatutsi canke abatwa, iza ahubwo kuvamwo umuryango w'abaganwa. Aba bahinduka uwundi mugwi wisangije w'abaritera bakarisama, a de facto group. Icahavuye gikurikira, abaganwa mu gihe batiyita canke ngo bisanishe, yaba abahutu canke abatutsi eka mbere n'abatwa, bashoboye gutwara abarundi bose batarebera amoko. Umukuru w'abaganwa akaba n'umwami w'Uburundi, bamwita umwami. Yamara hama hari imvururu hagati mu muryango, cane cane kuwosubirira umwami yatabarutse. Imyaka uko yagenda, hagenda hategeka urundi ruvyaro gusa ruvuye muri bo abo baganwa nyene. Aha twovuga abezi, abatare, abataga n'abambutsa. Izi mvyaro canke lineage zamana impari z'uburongozi. Gusa kera kabaye abezi n'abatare bahinduka bahangana cane, rivals. Injyane z'urudaca hagati y'imiryango zajegeje Uburundi bwose. Ubwami bw'Uburundi bumaze kunga tuno tugwitugwi atari duke, ubwami bugakomera, vyasavye ko noneho bagura igihugu cane. Gusa rero kubera ko bari bakikujwe n'ibihugu bikomeye cane, ntivyaboroheye. Mu kinjana ca 19 hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 795 n'igihumbi kimwe n'amajana 852, umwami Ntare wa kane Rugamba wo mu Batare yagwanye afata uturere tugera ku Rwanda na Tanzania. Uyu yahavuye amenyekana nk'umwami yaguye Uburundi. Bari kumwe n'ubwami bw'i Rwanda bafashe bongera bagabura ubwami bw'i Bugesera. Umuragwa wa Ntare Rugamba, mwezi wa kane w'Uburundi, hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 852 n'igihumbi kimwe n'amajana 908, yagwanye na bene wabo bapfa ubutegetsi, yisanga asigaranye igice kimwe gusa c'Uburundi, ikindi gice gitwagwa na bene wabo n'ababakomotseko. Ku mpera z'igihumbi kimwe n'amajana 890, Uburundi bwari bumaze kugira imbibe z'Uburundi tubona ubu. Kimwe mu ntsinzi za mwezi wa kane kwabaye kugwana no kunesha abarabo b'abacuruzi babaja, slave traders. Aba bari baje baturutse muri Zanzibar mu ntambara rurangiranwa yabereye muri Rumonge. Ibi vyatumye nta mucakara n'umwe agurishwa canke ngakugwe ku butaka bw'u Burundi. Naho ibindi bihugu vy'ibibanyi ivyo vyarakubititse n'ivumbi riratuma. Mu gihumbi kimwe n'amajana 858, abanyaburayi babiri b'abagenzuzi, explorers, Richard Francis Burton na John Hanningsbeck, bakurikiye isoko y'uruzi runini Nile. Aba nibo bazungu ba mbere bahonyoye ku butaka bw'u Burundi. Mu nyuma mu gihumbi kimwe n'amajana 871 haza Henry Norton Stanley n'icamamare David Livingstone. Aba bose mu bitabo bitandukanye bagiye bandika baremeje ko basanze Uburundi bupanze neza, bufise inzego z'ubutegetsi zihagaze neza. Bavuze ko Uburundi bwari butwawe nka Roma ya kera. Mwezi wa kane niyerekwa abanyaburayi, yankiye abamisiyoneri gukwiragiza imyizerere yabo yita ijambo ry'Imana mu bene gihugu. Mu gihumbi kimwe n'amajana 890, Uburundi bwabaye ubukoroni bw'Abadage, muco bise Ubudagi bwa Afrika y'ubuseruko, German East Africa. Mwezi wa kane ababera ifuro y'igiti aranka kwemera ububasha bw'aba bakoroni b'Abadagi, ariyamiriza ingufu zose zivuye hanze, mbere yanka n'impuzu zikozwe mu ipamba. Mu gihe Abadagi bahisemo gutwara Uburundi baciye ku mwami, ntibahindura vyinshi mu gihugu. Mu gihumbi kimwe n'amajana 9 haje kuza uwitwa Kirima aturutse mu buraruko bw'i Burundi. Kirima yishimikije abarimyi b'abahutu
batari bishimiye ubwami, yishakira kwishiriraho ubutegetsi bwiwe. Aha habaye impfu atari nke. Kirima aza gushigikirwa n'Abadagi, eka mbere n'Ababirigi mu nyuma yaho. Ni muri kino gihe nyene hatwara Abadagi hateye ikiza cica abantu batagira ingano. Umudagi yatwara akarere Resida yari afise icicaro Usumbura, Eric von Rangen Steinkeller. Uyu yahise yimuka ava Usumbura yimukira Igitega hafi y'umutima w'ubwami bw'Uburundi. Intambara ya mbere y'isi ikomeje bigoranye cyane mu ntambara nyinshi zahuje Abadagi n'Ababirigi mu karere. Ku itariki 17 zo kwa gatatu 1916 Uburundi kuri Mwambutsa wa kane bugwa mu maboko y'Ababirigi. Gitega irafatwa, umwami Mwambutsa arayamanika. Neza mu 1922 Ubudagi bumaze gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi, Uburundi buhabwa ubwami bw'Ububirigi cyo kimwe n'u Rwanda, muco bise Rwanda Burundi, bitegetswe n'ubumwe bw'ibihugu League of the Nations bwari buvutse. Ababirigi barareka ubwami bw'Uburundi burabandanya kubaho, gusa babuca intege gusumba Abadagi, kandi bica bene Burundi bufuni na buhoro. Ibikorwa vy'agahato, amakora ahanitse n'ayandi mabi. Gushika umuganwa atari umugani, nyakwigendera Rudoviko rwa Gasore adukuye kingoyi y'Ababirigi. Vuba bidatevye abansi bahemukiye Uburundi baramwivuganya mu 1961. Ese ni bande bahekuye Uburundi? Ese Uburundi bwasigaye inyuma gute mu iterambere? Ariko koko Uburundi buganahe? Ese Abarundi basenga Imana gute? Ese kiranga cy'umweru yari iki? Mwakoze kubana nanje. Bandanye ukurikira The Mega Mind mu gihe turabira hamwe bino bibazo. Kanda aho hasi handitse subscribe kugira uze uwa mbere kubona ibiganiro bishasha. Jewe ndi Seti nkuko bisanzwe, ikaba The Mega Mind. Naho ubutaha Imana y'Uburundi ibarinde. Ciao.